ndabakeye mwese mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Amen. Imana yacu itugirire neza twese muri uno mwanya tugiye kwinjiramo. Mu ncamake tugomba tuvugane ijambo ry'Imana ku mukozi w'Imana Sawuli, ukuntu yari asanzwe ari. Sawuli n'umuntu tuzi inkuru ziwe, n'umuntu tuzi ko yari umwami, ariko ya Bibiliya imwerekana ko yagiye akora ibintu byinshi bitandukanye bimeze ukuntu gutandukanye. Imana yakidufasha. Muri kano gatondo ngomba ndamuvuge ko ku rugero rumwe. Sawuli, umutwe w'amajambo ngomba mvuge uvuga ngo uburyarya bwa Sawuli kuri Dawidi. Niwo mutwe w'amajambo itatu y'ijambo ngiye kuvuga narihaye. Sawuli yari asanzwe ari umwami kandi yari asanzwe ategeka Isirayeli. Ariko icyamugoye Sawuli nuko yakoze ibiri kure n'ubugome bw'Imana. Ivy'Imana yamutegetse sibyo yakoze. Yakoze ibitandukanye n'ubugome bw'Imana. Amaze gukora ibitandukanye n'ubugome bw'Imana, muhemu w'Imana aramuvako. Muhemu w'Imana amaze kumuvako, yaciye Bibiliya irushingira intahe ko yaciye yenzigwamwo ni muhemu mbi. Bwana Yesu asagiye sana. Icyo ngomba kuvuga ati uburyarya havuma ati uburyarya bwa Sawuli bwari bumeze gute kuri Dawidi. Sawuli ibyo yavuga n'ibyo yasezerana kuri Dawidi yaba ari nk'umutego kuri Dawidi kugira ngo aronke ukuntu yo mukunda. Sawuli amaze gufatwa n'iyi muhemu mbi ivuye kuhoraho, niwe cyabaye igihe cya mbere abari kumwe nawe bamubwira ati ehera abamwami imwemu mbi y'uhoraho yamaze kuguzako. Imana yakidufasha. Bibiliya ivuga ngo kenshi iyo muhemu mbi y'umujeko imufashe yacagira ibibazo, baca bahitamo kumuronderera umuntu azi gucuraranga, ashobora gucuraranga kugira ngo iyo muhemu mbi imuvemo. Imana yakidufasha. Dawidi niwo muntu baronse yari azi gucuraranga. Urumva abacuraranzi Imana ibahezagire, ibyo mukora Imana irabizi kandi irabikoresha kandi bishingira intahe. Imana yakidufasha. Urazi umucuraranzi yazi gucuraranga usanga azwi no kuririmba. Harimo abari nabo tuzi kuririmba mvuga uri gucuraranga bigasinanira. Ibyo nabyo kandi Imana idufashe. Ariko Dawidi yarazi gucuraranga, afise ubucuraranzi bw'ubushizi bw'amanga, kandi byatuma iyo ariko aracuraranga Sawuli abyumvise impwemu zamurimo zikamusohokamo. Imana yakidufasha. Reka dusome Bibiliya simpambe nkoresha umutwe wonyene kugira ngo tujyane neza twese ukuntu byamugendeye kugira bamuronderere uwo muntu aza kumucurarangira kugira izo mpwemu zimuvemo. Bwana Imana yakidufasha. Dusome mu gitabo cya Samueli wa mbere igice cya 16 duhereye ku murongo wa 14 tugeze ku murongo w'17 uwahabonye mu Kirundi adusomere. Alfa Samueli wa mbere 16:14 gushika kuri 17 ndasonza Yesu Kristo. Amen. Dawidi aba umuvuzi w'inanga wa Sawuli. Mwemu uhoraho amaze kuva kuri Sawuli, impwemu mbi irungitswe n'uhoraho yamigenda imufata bwa gikange. Maze abantu ba Sawuli baramubarira baterega impwemu mbi irungitswe n'uhoraho niyo igukanga. Endase databuja nudutume twebwe abasigi bawe duhagaze hano tuje kukuronderera umuntu w'umuhinga azi gucuraranga inanga, maze iyo mpwemu mbi irungitswe n'Imana igufashe azagucurarangire ukire. Gusa ku 17 17 nuko Sawuli yishura abantu biwe ati nuko nimundonderere umuntu azi gucuraranga neza umunzanire. Amen. Amen. Uyu abana bakozi bari hamwe na Sawuli bari baramugira inama bamaze gusahura kuko impwemu mbi iva ku Mana yamaze kumuzamo. Sawuli amaze kujamwo n'iyi mpwemu mbi yatumye ko Dawidi
bibiri dushingira intaho ukurikiranye usoma kumanuka. Dawidi amaze gushika agatangura gushuraranga, Sawuli yaramushimye aranamukunda. Imana yacu dufashe. Amen. Aranamukunda, amaze kumukunda acamugira umutwaza w'ibikoresho byiwe yatwara mu gihe yaragiye kurwana. Aramukunda gose. Dawudi aracuraranga, maze acuraranze bikamuvamwo ingorane agize. Dawudi afashe inanga ngo acurarange bigasohoka. Ariko dukurikiranye mu nyuma, ibyakurikiranye mu nyuma yo kugucuraranga byabaye bibi kuruta. Imana yacu dufashe. Dawidi mu nyuma yaho yarasubiye kwa se. Asubiye kwa se yongera aragaruka ajya kuraba bene wabo. Amaze kugaruka kuraba bene wabo, niho rero ibintu byaciye bitangura kuba bibi hagati ya Dawidi na Sawuli. Kuko aho Dawidi yagaruka kwa Sawuli avuye kwa se yamaze gusubira, yagarutse n'ubundi muntu. Imana idufashe. Imana yaza yamaze kumwanka Sawuli. Imana imaze kumwanka, Dawudi nawe ni wa wundi yaza yamaze gushirwa kwa mavuta asubira mu gishingo cya Sawuli. Imana idufashe. Amaze gusigwa kwa mavuta yo kugira gute yo gusubira mu gishingo cya Sawuli, Dawudi ntabwo yasohoje yivuga ngo ndinde. Yagiye gusa nk'umwungere w'intama agiye kuraba bene wabo hariya aho Sawuli yarasandagira gute agwanira. Bibiri dushingira intahe, amaze gushikayo niho hatanguye kuba ingorane. Ibyo Sawuli yamusezeranira Dawudi yaba nk'urondera ukuntu yomukorera ikibi. Imana idufashe. Ariko ndashima Dawudi ukuntu yifashe imbere ya Sawuli. Nta munsi yigeze yiyumvira yuko yogwana na Sawuli n'umunsi n'umwe canke yomugirira nabi. Iminsi yose yiyumviriye kumutinya kuwasizwe amavuta n'Uhoraho. Imana yacu idufashe. Kandi naho uyu Dawidi yamacurarangira Sawuli, ntabwo naho nyene byamworoheye. Hari igihe amucurarangiye Dawidi, Sawuli byongera biramwanka mu nda, atora icyuma mu cyumite Dawidi arahesha icyuma rikubita igihome. Imana yacu idufashe. Imana yacu dufashe. Usomye muri Samweli 18 ku murongo w'10 urabona ibyabaye kuri Dawudi mu gihe yariko aracuraranga. Umuntu mwarimu yongera dusomere, urabona icyamubaye kuri Dawidi yariko aracuraranga icyo Sawuli yaciye akora. Samueli wa mbere 18 ku murongo w'10 ndasoma izina rya Yesu Kristo. Bukeye impwemu mbi irungitswe n'Imana iza kuri Sawuli akabushungwe, ashirakwa ariyamiriza ari mu ngoro. Dawidi akavuza inanga nk'uko yari asanzwe akora iminsi yose, kandi Sawuli yari afise icumu mu ntoke. Amen. Araheza ararirekura ati ntinge ndarisakize Dawidi rirume ku nzu. Ariko Dawidi amuzibukira kabiri. Amen. Amen. Imana idufashe. Uyu ni Sawuli yamuhemu mbi yari yamujemwo. Dawidi araririmba impemu mbi zimurekuye ahitana icyuma ngo amusakize. Imana idufashe. Ariko mwibuke yuko mu nyuma yaza yamugize uwutwara ingoho ziwe, yamukunze, aravuga ibyiza byiwe, arasobanura ibyiza byiwe. Ariko mu nyuma hejeje kumuririmbira, ngiki igikorwa yaciye agomba kumukorera muri uwo mwanya. Imana idufashe. Sawuli yaza yamaze kwinjirwamo n'impemu y'ubujyajya. Ibyo yakora n'ibyo yavuga byatandukana n'imvugo yiwe. Bakundwa, abantu benshi haraho dushika mu gihe nk'icya Sawuli, ibyo tuvuga n'ibyo dukora bigatandukana. Ariko cyo Yesu atugomba ko nuko ibyo tuvuga n'ibyo dukora biba ku rugero rumwe.
nimba tuvuga iby'Imana bigasa n'ibyo dukora, ntidukore ibitandukanye. Imana yacu idufashe. Umuntu w'indyarya ntabwo yipfuriza abandi ibyiza, kuko ibyo akubwira ntabwo kenshi aba ariko biri, ariko mu mutima wiwe aba afise ibindi. Hari n'aho akubwira ibintu kugira ngo akwiyegereze, mugabo atari intumbero yo kuvuga ngo ibyo avuga n'ibyo afise mu mutima, aba afise ibitandukanye. Ibyo Sawuli yabwira Dawidi byari bitandukanye n'ibyo yiyumvira mu mutima. Mwibuke turiko tugusubiye inyuma gatoyi, haza habayeho ingorane hagati ya Sawuli na Dawidi. Dawidi amaze kwica Goliyati, haciye habaho imvururu zirenze, igihe b'abadamu baririmba bakavuga ngo Sawuli yishe ibihumbi, yishe amajana, yishe ibihumbi, ariko Dawidi ngo yishe ibihumbi 2. Sawuli kamujya mu mutima kumva kuko Dawudi ashimagijwe kuruta gushimagizwa kwa Sawuli. Imana idufashe. Rero ibi bintu bwaciye bimwinjiramo nabi Sawuli, kubona Dawudi ashimagizwa, kubona Dawudi yosigwa hejuru, nawe ariwo mukuru ari ku ngoma, haguhabwa icyubahiro nk'umukuru ari ku ngoma, kigahabwa umwana yakiriye avuye hariya muri wa muryango dusoma ati ni umuryango wari ukeye, umuryango ataco wari cyo. Dawidi wewe ibyaba sinzi ko yari abizi. Imana idufashe, sinzi ukuntu yabyifatamwo, ariko Dawidi Bibiri dushingira intahe nta kibi na kimwe yiyumviriye ko yo kwigera akorera Sawuli. Imana yacu idufashe. Natwe turakwiye kwiyumvirira abatuvuga nabi, abaduhama, abadufata uko tutari, tukumvamo kuko twobasengera kandi tukabagirira neza, kuko uburihisha ugera ikibi ku kindi n'uhoraho, ariko umwana w'umuntu ntabwo yemerewe kugera ikibi ku kindi. Imana yacu idufashe. Sawuli yageze no kugihe amaze kubona ibikorwa bya Dawidi akoze, amwemerera kumushingira umukobwa wiwe, ariko kumushingira umukobwa wiwe umwe yari nk'umutego kuri Dawidi kugira ronke ukuntu amufata. Nicyo gituma ndavuze ngo ubujyajya bwa Sawuli kuri Dawidi, ibyo yasezerana n'ibyo yakora ibintu bitandukanye, ntabwo yigera akora ibintu bisa. Uyu mukobwa wiwe yari yamuhaye nk'agashimwe, ariko dusomye Bibiliya uwo yamwemereye si we yamuhaye. Imana yaje idufashe. Ariko urabe igitangaza muri abo bakobwa nyene ba Sawuli, uwundi nawo akaba yarakunda Dawidi cyane. Imana idufashe. Icyambere, iyo umuntu amaze kuba indyarya akora ibintu byerekana ko ari byiza, ariko arondera ukuntu akwigiza hafi yawe. Imana yacu idufashe. Sawuli yarondeye ikintu yokora kugira ngo yegereze Dawidi hafi, aronke ukuntu yomugirira nabi, ariko Imana ya Dawidi yashishikaye kubana nawe. Dusomye aho nyene muri Samueli wa mbere umurongo wa 18 ku murongo wa 12 kugeza ku wa 21, turabona imitego yose Sawuli yagera ashira imbere ya Dawidi ukuntu byabaye. Wo dusomera kuva 18 ku murongo wa 17 kugeza 21, tukaraba ukuntu Sawuli yagera abikoresha kugira aronke ukuntu yo kwiyegereza Dawidi kugira ngo amwice. Sawuli ashinga Dawidi Mikali umukobwa wiwe. Bukeye Sawuli abarira Dawidi ati nguyo umukobwa wanje mukuru Merabu nzomuguha, ariko rero uzube muhizi wo kundwanira urwanya intambara z'Uhoraho, kuko Sawuli yavuga ati yoye kuzongwako, ariko azagwe ku Bafilisitiya. Ariko Dawidi abarira Sawuli ati mbega jewe nindarindeshe n'umuryango wacu n'inzu ya data uko ari mu Bisirayeli noba umukwe w'umwami. Ariko igihe Merabu uwo mukobwa wa Sawuli yarakwiye gushingirwa Dawidi, amuha Aduriyeli Helati aramurongora. Hanyuma Mikali umukobwa wa Sawuli aguma Dawidi
babibwira Sawuli arabishima. 41 aravuga ati nzomumuha amubera umutego agwe mu Bafilisitiya. Cyo cyatumye Sawuli abarira Dawidi ubugira kabiri ati uyu munsi ubaye umukwe wanje. Amen. Amen. Bwana Yesu afaniye sana. Amen. Nkuko nabivuze murabona uyu mugabo ukuntu yaguma bikora kuri Dawidi kubera ubujyajya bwiwe yaramaze kumugirako acakoresha iri jambo ryo kuvuga ngo ntazangwe mu minwe mugabo azagwe mu minwe y'abandi. Imana yacu dufashe. Umuntu amaze kubinjyajya arategura ukuntu kose yoshobora kukugirira nabi kugira ngo ntumugwe ko uzofumugwa imbere y'abandi. Ariko Imana yo mu ijuru iragahezagirwa yamanye na Dawidi, yamye mugwanirira, yamye muba hafi, nta n'umunsi n'umwe byo Sawuli yateguye byigeze bimushikira. Imana idufashe. Ahitamo kumubwira ngo uyu mukobwa wanje ndamumuha, urumva amutegeka kuba uwumugwanirira mugabo ngo ntazabwe mu maboko yiwe, wazabwe mu maboko y'abanzi. Imana idutabare. Imana idutabare cyane kuko hagati y'umuntu akwamiza mu kanwa ko gukunda ashobora kubana ibintu bibiri. Ashobora kugukunda kubw'ibintu kanaka ukora mugabo agamije ibindi navyo wohava ukorokeramwo ukamererwa nabi. Uyu Sawuli yagomba Dawudi amererwe nabi ave kugira ngo ntazasubire ku ngoma kuko amwitegereje yarabona kuko ari wazohava asubira ku ngoma kuko yarakunzwe mu gihugu, yarakunzwe n'abantu. Tubandanyije gusoma birabonekana n'abasoda Sawuli yari yamuhaye kuzobana nawe. Dawidi yagize ubutonyi kubw'abo basoda. Abasoda baramukunda, abasoda baramwumvira, haba kuja mu ntambara abasoda baramwumvira kujana nawe. Ariko Sawuli arihenda acavuga ngo azogwe mu maboko y'abansi, ntazagwe mu maboko yiwe. Imana idufashe. Sawuli amaze kuvuga yuko uyu mukobwa wiwe azomushingira Mikali, Dawidi yavuze ngo bizogenda gute cyo kugira ushingira umukobwa wawe jewe nanje ndinyarucari nk'uko. Sawuli yamwishuye ngo singomba kunkwera, ngomba gusa ngo umutware uko nyene nkwano uzonkwera we ngenzo kuyizoyikubwira. Imana yaje gufasha. Uhereye hajya ku murongo wa 23 urabona inkwano Sawuli yategetse Dawidi ko yo mukwera, ariko uko kose kwari ukurondera ukuntu amukwegera mu ntambara yicwa n'Abafilisitiya kugira ngo ntibyumvikane kuko ari Sawuli yamwicishije mugabo byaboneka yaguye mu ntambara abasi bamwishe. Imana idufashe. Ariko usomye hano hantu Dawidi yaragiye mu rugamba, ibyo sebukwe yamusabye arabimuzanira kandi atabaruka amahoro. Imana idufashe. Amaze gutabaruka amahoro icyakurikiranye muri Dawidi muri Sawuli yaciye atangura gutinya Dawidi. Imana idufashe. Aha hasi nandasize ijambo rivuga ngo ashobora gutegura inzira yo kukwica ariko akabicisha mu yindi nzira kugira ngo ntibibonekane ko ari we yakwishe ariko wishwe n'ikindi kintu atari we yabikoze. Imana yaje gufasha. Niko n'uwo mugabo nawe yabikoze Sawuli kugira ngo ntibimenyekane yuko Sawuli ari we yishe Dawidi ariko yishwe n'Abafilisitiya kubera yaragiye kurondera iyo nkwano akwera Sawuli. Usomye uhereye kuri 23 18 kugeza 26 urabona inkwano yamubwiye. Ariko Dawidi yaramuzaniye inkwano nkuko yayimubwiye. Amaze kuyimuzanira aramushikiriza umukobwa we. Sawuli aratangara. Amaze gutangara atangura kumutinya. Imana idufashe. Bakundwa, iyo umuntu akoze icyaha kirashobora kukwigiza kure y'umuntu, kirashobora kukwigiza kure y'inshuti, kirashobora kukwigiza kure y'umuryango. Imana idufashe. Kuko ibyo wakoze iyo bimaze kumenyekana umenga mu muryango abantu bose ibyawe barabimenye. Iyo n'umuntu akoze icyaha mu ishengero nahaza gusenga mugabo asenga afite ubwoba
kuko amenya ati ibyanje byaramenyekanye abandi bose barabizi naho baba batabizi naho baba batabimenya mugabo muri we yamana kwicira urubanza kuko babizi. Sawuli ashika ahantu avuga ngo jewe uhoraho yaramvuyeko ariko Dawidi uhoraho ari kumwe nawe atangura kumutinya. Imana idufashe. Icyo ngomba kuvuga ni igiki? Mwene data, twirinde kuba indyarya, kuko indyarya kenshi ntabwo ikoresha mu kuvuga ibyo uvuga, bikoresha ukuri. Amajambo menshi y'indyarya akoresha kukwerekana ko agukunda, akukwerekana ko ari hafi yawe, mugabo ari kurondera kukwiyegereza kugira ngo agukureho. Umuntu w'indyarya arondera ibintu byo kwigiza hafi yiwe, aravuga amajambo y'urukundo, arashobora no kukugemurira. Sawuli twabonye yamuhaye umukobwa, naho ubwa mbere yamuhenze, ubwa kabiri yaremeye aramumuha, mugabo ngo azamubera umutego ku Bafilisitiya. Urabona uko kose ko ari ukwiyegereza, ubwo rwa rukundo rw'ubujyajya, amwereke ko amukunze, amwereke ko ari hafi yiwe, amwereke ko ari nkundakazwa yo gukundwa, ariko atari urukundo namba amufitiye. Bakundwa, ibyo tubyirinde muri no rugendo rwo kujya mu ijuru. Sawuli amaze kubona ibyo yateguye byose binaniwe, yagize akazika ko kurondera kumwica Dawidi. Atangura no kurondera ukuntu yoteranya Dawidi na Jonatani kugira ngo baze bankane. Muribuka turiko turabandanya gusoma, singomba kubisoma byose. Harageze n'igihe atuka Jonatani amubwira ngo we uri umwana wa nyoko, ivyo nakubwira ntushobora kubyumva, kuko ntushobora gutahura yuko uyu Dawidi ari wazosubira ku ngoma. Imana idufashe. Ariko urabigitangaza cy'Imana, ivyo Sawuli yatuka Jonatani, Jonatani yacyahindukira akabibwira Dawidi ati Dawidi ugabe papa umube kure, kuko yamaze kuba nabi imbere yawe, ibyo ukora ntabwo bibona ko ari byiza. Ariko urabigitangaza cy'Imana, Jonatani nawe muhungu wa Sawuli yashingira intahe Jonatani yuko ibyo Dawidi yakoze kwa rukuri, yabakuye ku mwansi, yari yababujije amahoro. Sawuli yari yatinye kugenda kugwana nawe, ingabo z'abasoda zihambaye zari zatinye kugenda kugwana nawe, abasoda bahambaye bari bananiwe kugenda kugwana nawe. Ariko Dawudi umwana mutoyi yuzuye ubushobozi bw'Imana, yuzuye mpemu w'Imana, yemera kugenda kugwanira ihanga ry'Uhoraho. Imana yakidufashe. Ibyo bya Jonatani na Dawidi urashobora kubiraba aho nyine muri Samueli wa mbere 19 uhereye ku murongo wa mbere kubandanya. Urabona ngene hashize igihe bakagiranira amasezerano y'urukundo rw'ukuri rwo kutazohemukanira. Imana yakidufashe. Natwe kandi twaragize urukundo rw'ukuri rwo kutazohemukanira na Yesu. Turarahira ngo tuzogukorera kugeza gupfa, haba mu marushwa, haba mu magorwa, tuzogukorera kugeza gupfa. Niyo ndahiro twarahiye. Imana idufashe. Kabiri, igakuba umuntu yiyumvirira ibyiza kuri mwene se. Kenshi haraho Satani atwiba icyubahiro cyacu, twebwe nk'abakijijwe twarabo gushyirana hejuru, gusengeranira, gutwaranira imitwaro, ariko Satani aratunyaga, hagushyirana imbere, hagushyirana hejuru, hagusengeranira. Satani akatwiba, akatwiba ibyo twari gukora, tugasanga twinjiye mu kwidodombanira, tugasanga twinjiye mu ntambara tutoyinjiyemo. Imana idufashe, mwemu w'Imana tugwanirire kugira ko tugwana intambara nziza, intambara yo gushyirana imbere, intambara yo gusengeranira, intambara yo kwikoranira imitwaro. Ndibuka mu gihe cya kera nta muntu n'umwe abura kera hiwe. Kuza hakera ni kwabe muvuga ngo mpavuga ngo ngosoma muzeye, ariko umuntu wese arafisa hakera hiwe. Mu myaka yanjye mfise ndafisa hakera hiwanje, mugabo bamutama nabo bafisa hakera hiwabo. Bavuze nanjye cyandona bakavuga ati ndondore batama nanjye ndafite kukira donka najya ko bika. Mu gihe cya kera ndibuka nka mu gihe cya 85 niho ndavuga ndari ntambwe kumenya ubwenge. Ndibuka hagize umuntu agira ingorane mu ishengero, icyo cyari nk'amarira ku bantu bajya mu isangira ry'umubiri wa Kristo.
bavayo bose bumva bari kuba nibiki byabaye ngo yamwana ngo kayitwere ngo nibibi. Kumbe n'umuntu yakiba mu rusengero yagize ikibazo aracibwa. Urumva bose bababajwe nuko yabavuyemwo, ntagisubira gusangira nabo, ntagisubira gukorana ibikorwa nabo kugeza yihanye ngo agaruke. Urumva byo bose babijana nk'amarira kugira ngo uwo muntu agaruke mu ruhongore rw'Imana. Ntabwo turakwiye kuba nk'abo bantu b'icyo gihe kugira ngo abacu twame tubaririra, twame ducura intimba kuko basubira inyuma. Sawuli ntabwo yigera yiyumvirira ikigongwe Dawidi, yagomba amwiyumvirira kuberwa nabi. Ariko Yonathani yamana umubabaro kubwa Dawidi, yibuke ibyiza yakoreye Abisirayeli, yibuke ukuntu yabakuye ku mwansi, yamuburiye akamubwira ati ntuze aho papa ari no munsi byabaye nabi ntuhaze. Imana idufashe cyane, Imana itugwanire. Icyo ngomba kurangiriza ko niki, imigabo yo mu mutima ntidushikane mu gihe ogera igihe umukozi w'Imana yuzuye mwemu, kuko mutinya kuko yuzuye mwemu. Kenshi iyo umuntu yinjiye mwemu, yuzuye mwemu, abandi batamwuzuye, abantu benshi baragerageza kumutinya. N'ibyo avuga barabitinya kuko babonye buzuye mwemu. Ibyo bashaka barabikora kubera nta mwemu abazibira. Nta gitangirizi kiri muri bo, nta kibacira urubanza kiri muri bo, kuko ntibashobora gushika ku ntambuko yo kuvuga ngo uyu muntu yinjiye mu mpemu, reka natwe tumwigeko, natwe kugira ngo dusubire mu buzima bwo mu mpemu. Aho niho Satani yagiye kutuneshereza kugira ngo ntidusubire kwinjira mu buzima bw'impemu. Yesu aradukeneye ko tuba b'impemu, aradukeneye ko tugendera mu mpemu, aradukeneye ko dusengera mu mpemu. Yesu aradukeneye ko dusabira abansi bacu, Yesu aradukeneye ko dusabira abaduhama. Imana idufashe. Usomye hajya muri Matayo 6:43 bajya abafarisayo bo bavuga ngo umuntu wese icyo azokora azobwihane kuko nyene ntarindire. Mugabo Yesu aravuga ngo jewe nze ndababwira icyagezwe gishati, umuntu wese asabire umwasi wiwe kandi amusengere kandi amugaburire. Aho haragumye kandi haragoye. Umuntu yakuvuze nabi yakononye, kumutwara mu ihoteli ukamurisha ukamugaburira. Mugabo intsinzi ahiserukira ku muntu yizera. Umuntu akugirira nabi, kumutwara ukamugaburira, ukamugirira neza. Ibyo yagize nabi ntubibone ko yagize bibi, ukabiharura ko ari byiza yakoze naho yakoze bibi. Aho niho tugomba gushika. Nitwashika kuri iyo ntambuko nk'abantu twizeye, niho tuzoshika kumenya ko dushize ku ntambuko yo gukora mu gikorwa cy'Imana by'ukuri. Dawidi yagiriwe ubuntu aho hantu yarahashitse. Muribuka Sawuli yinjiye mu isenga yibuye guhiga Dawidi abasoda bari kumwe bamubwiye ngo isaha irageze nko kugira ngo wikure ku mwasi. Dawidi nishavu n'ubushangashi ngo yavuga ati n'umunsi ndamumara. Ariko ahimbye umwambaro wa Sawuli yaciye bimwanga mu mutima, aravuga ngo ndamenje igikorwa ndakoze mu mutima biramwangira. Dawidi ararira kubera igikorwa yakoze, kubera yatinya uwasizwe amavuta n'Uhoraho. Imana yakidufashe, Imana itugwanirire kugira ngo dushike muri ubwo rugero bwo kumva yuko uwasizwe amavuta twomukunda, uwasizwe amavuta twomuvuga neza, naho yoba mu mafuti tukagerageza kwihangana, tukaraba ukuntu duhagarara muri uwo mwanya. Imana yakidufashe by'ukuri. Ijambo nifuje gusangira namwe ku munsi wa none niri Imana ibahezagire, Imana ibahamugisha. Murakoze cyane.